Numukobwa mu gihe aba akunze umuhungu yarahisemo kumukunda ugerageje kuraba hari amajambo areza aravuga ngo if you chose to love someone love him with all your heart even either he is rich or poor. Imva ati iyo uhisemo gukunda umuntu mukunde n'umutima wawe wose yaba atunze canke akenye nico citwa urukundo nyakuri. Rero mwako kantu twabonye muri uyu mukobwa yarakundanye n'umuhungu bikeneye bafite ubuzima atari bwiza cyane nk'ubwo abantu bishimira je ubuzima bwiza ndabwita uku kubaho ufise amahoro unanezerewe n'ubuzima bwiza ariko benshi ukuntu babitahura siko bimeze benshi batahura ko ubuzima bwiza ariko ubaho ufise amafaranga menshi imiduga myinshi amazu meza of course yes nivyo ariko hariho umuntu aba bifise nta mahoro afise. Rero uwo mukobwa twabonye yari ifite amahoro n'umusinzi umukunzi wiwe juste nibaza ko babana yego bifitiye amahoro basangira ibijumbu bakaryoherwa mu nyuma rero aza guhura novuga ko ari kigeragezo cy'umusore. Hello amahoro y'ibana bane namwe mwebwe mwese mudukurikiye namwe mwebwe mwese abakunzi ba Linox. Uyu munsi tukaba twabazanye mutumira dasanzwe umuririmbyi atavyorosha muri gospel music yitwa Noëlla gusa sinamuvugira byinshi reka ndamuhakanya abidondore. Noëlla ninde niki muri rusange atubwire. Murakoze cyane nkuko mwari mubivuze amazina yanje banyita Noëlla nishimwe nkabasanzwe ndi muririmbyi wa gospel cyangwa se w'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana ya ntiwabeshe ngo niho kimbona nawe cishiramo kakavye oya ntiwabeshe bavuze twara tuvugana kuri telefone ndaba study ziwe sinari bwamubonye uratije ko nari nzi kuri umukobwa cyangwa uri umuhungu kwana profile akuyeko nsa n'abahungu ivyo niwe bivuze oyaha hari ukuntu abantu bakunda kumbwira ngo nukuri ngo juste nyane kubera nagize umubiri ndavyibuha iki ndavuga gato ntushobora kunyihendako mugayo ntavyibuha ntabwo manda umubiri muto muto nariko banza n'abahungu ninde yabikubwiye ko usana abahungu cy'abantu benshi uramaze kubyibonako oya niko abantu babikubwira canke hari umuhungu zimose oya hariho nyene ngo mengura gahungu nk'uwo muntu uravye nk'ifoto yanje je ndi muto sinari mvyibushe nkuko kumva ngo wamengura gahungu muganye ne kubera nacingira idaye y'abakobwa muga mu maso uri kurabira uramenga hangu usanga umenga dufitani yagasho ntawo bimenya n'ubu byoshika hari abahungu nza mbona bavyibushe bafise n'amabere muga nkuko nawe hama Noëlla n'umuririmbyi aje atavyorosha gashire kati nje ntavyorosha mfise bishasha byinshi nabateguriye. Bishasha byo birahari bishasha kandi byamaho ikintu cyama kibuza bishasha kunyaruka ni kimwe naho ibindi ho byamaho ariko ndabijeje vuba cyane kabisa ndafitiye gishasha kiri kuziko kiriko kirabira shushe bo tumaze kumenya mu ndirimbo yitwa ijambo yego yari yayanditse neza vraiment yari yuzuye mpemu yaramo kuyandika tubwire kimwe cyangwa se bibero ko uza kuvyumvira cyatumye wandika indirimbo ijambo. Rero impamvu nayanditse ijya ndirimbo impamvu ntayonzi ariko nayanditse kugira ndayiririmbe iyo niyo mpamvu nyamukuru. Rero maze kuyandika nza kwisangana yisi ijambo bivanye n'amajambo arimo bivanye nivyo nafatiye ko kuko ijya ndirimbo ndiko ndayandika ntiyanangoye cyane ndavyibuka nayanditse nagiye gutora telefone yanje ndayiririmba nahejeje kuyandikira mu vyiyumvira kuko nari muri sale ico gihe ndiko ndakubura nza numva amajambo araje rero ngenda kuyandika sinarinze ko ariyo nzotwara muri studio oya nari nsi indirimbo nkunda kabisa ariko siyo mbuca ndabazanira ntibacibaza ko ariyo mbuca ndabazanira cabitse nkunda nari nzi ko ariyo nzobanza kujana muri studio ariko nagiye gusanga hatanguye ijambo rero ijambo harimo ahantu mvuga ngo nanje yarampaye ijambo nayo mpamvu ndayiririmbira naricaye ndiyumvira ukuntu Imana yampaye ijambo sanga niko ko yarampaye ijambo caravuga finama indirimbo impamvu yatanguye niko Imana yampaye ijambo yaranezereje mu yandi majambo.
mbega wodushingira intahe ko Imana yaguhaye ijambo wodushingira intahe ku bijyanye n'ijambo Imana yaguhaye ya rero iyo ndiko ndabivuga ncamake gato cyane iyo ndiko ndabivuga hari benshi bashobora kwibaza yuko ari ubwiyemere nkunze kuvuga ngo narahawe ijambo hari abaca bambwira ngo warahawe amafaranga oya sico juste umuntu naho yotahura ko ari ubwiyemere cyiza no kuba wiyemera ufite Imana muri wowe nta kintu na kimwe cyotuma utiyemera ego niko bimeze rero Imana ukuntu yampaye ijambo nagiye mfatira ku buzima bwanje uhereye nkiri muto uhereye muhiri wacu ukuntu nabibona hariho igihe twabamo kamenga hari hano mvuga ngo aho waririye ukaririmbira hari igihe uba mu bihe ukengeretse cyane n'imbere y'abantu bose ariko Imana imaze kukwibuka ikaguha ijambo ugasanga ba bandi bakukengera nibo basigaye bakubahisha bakwemeza n'abandi rero nagenda yibona mu rugo iwacu Imana yaragiye dukora ibintu bikomeye byinshi iratunezereza iraduha ijambo mu maso y'abantu nanje ubwanje no mu ishure aho nagiye niga hose kuva muri maternelle nagenda mbona Imana inezereza mu banyeshure bakuze twigana bansumbya n'ubwiza n'ubunini n'uburebure mbere nyene bansumba mu yandi majambo nkabona Imana irampaye ijambo mu banyeshure nk'ijana bihaye kuba uwa mbere nkavuga ibi byose birashoboka rero nkagenda mbona nyene ko Imana itanga ijambo kindi gihe ndavyibuka nigeze kugira ubugwayi bukomeye cyane nzi ko mfuye no muhira bamaze kumbwira ati nta kundi donc mu bana bafise bamaze kunkuramwo ico gihe ndavyibuka byari ibintu bari banteze ngo kubera niga ngo nimfe imbeho rero ico gihe nagiye gutangazwa n'ukuntu Imana yanezereje babandi nyene babikora akaba aribo bagaruka gusaba ikigongo Imana iranezereza rero ibyo byose ngenda ndabiteratanya ndabivuze bwo kwira bugacya ngaca nsanga no kuri Imana yanje ntaco nayiburanye yaranezereje yarampaye ijambo uwo yahaye ijambo hama ndamaze kukubona mu ndirimbo wakoranye na Jeanne yitwa Imana ya indirimbo Imana mbe Jeanne mwahuye gute ni gute indirimbo ni ya Jeanne je pense ni gute wemeye gukorana collabo nawe rero Jeanne twahuriye muri groupe y'abakunzi ba Alvera Muhimbare tumaze kuhahurira rero sinari nzi karirimba kuko niyo ndirimbo yiwe ya mbere yari yakoze nanje je nari maze gushira hanze ijya ndirimbo tugihurirayo kwanza nanje sinari bwayisohore hama mu nyuma n'ijya ndirimbo ijambo yasohoka kuko yabanje irasohoka mu kwa kane ari audio imaze gusohoka ndamubwira arayumviriza acaranyandikira arambwira nakumvise waririmbye Imana iguhezagire kandi nahezagiwe rero nanje ndafise indirimbo kandi nifuza kuyikorana n'uwundi uwo nkundira tukazoyikorana ndamubwira ati vuga inimero yayikuye muri group usanga inbox okay ndamubwira ati nta kibazo kuko nibaza ko ibintu bizofata n'imyaka myinshi arambwira ati muri iki gihe rero ndi mu bintu byo gupresenta memoire wowe mpeje nzokubwira nibaza ko ibintu bya kera nsanga ari sérieuse nyene acarambwira ati ubure nahejeje turashobora gukora na ya ndirimbo wanyemerera ndamubwira ati nta kibazo kuko honyine naravuze ati Imana nyine kuri iranezereza mu bantu bose b'abaririmbyi bari mu Burundi muri groupe harimo abaririmbyi benshi cyane rero tugenda cyane n'ababona ubu ndavuga aranyize yarampisemo tefe nama Imana irankunda ati nta kibazo nce ndamwemerera niko kuyikorana nashaka kukubaza umuririmbyi akwemeza muri wewe mu baririmbyi ba gospel umuririmbyi akwemeza juste yatumye ushituka nawe ukumva ubushora nivyo usanzwe ufite Imana yo kuririmba muri wewe mugo ukumva uja no muri studio ukora clip umuririmbyi akwemeza rero ngaho mvuze ngo umuririmbyi anyemeza ucumenga nkunda umwe abandi sindabakunda jewe abaririmbyi bose baririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana ndabakunda cyane baba ari abarundi baba atari abarundi ndabakunda ariko hariho nakunze kuba nkunda ko umuririmbyi nakuze numva kandi yampezagira cyane ni Kamikazi Sandrine naramukunda cyane kuko niwe twumva indirimbo ziwe abandi nashobora no kumva indirimbo ntabazi ariko Kamikazi narumva indirimbo ziwe kandi narazikunda nkumva nyine narampezagiye ukuntu rero ni benshi ubu ni benshi aho navuze ati mbere kwa niwe narinzi ubu ni benshi bavera Muhimbare n'abandi benshi Sandi Daniela
ni benshi ugenda gusohora indirimbo ijambo wabanje kuyisohora audio hanyuma uza gukora video. Ikibazo ngira ndakubaze ngaho, iyo umuntu agiye gutangura igikorwa na cyane cyane ari igikorwa usohoramwe amahera, kuko iyo ukoze igikorwa cyo kuririmba sa amahera uca winjiza ubwo nyene, na cyane cyane ko ntabwo uba wizeye kwinjizamwe amahera kuko ni indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Nta bantu bashobora kuba baraje baguca intege, hagarika amahera wayahaze, arikara urikura yononera mu bintu bitagira akamaro. Muri rusangi baguciye intege, bagwavyifashemo gute muri ico gihe? Rero kuri ico kintu namanda gishimira ko Imana nta muntu n'umwe yigeze anyegera ambwire ngo Noëlla ngo amafaranga ngo ibiki, ahubwo umugenzi wanje niwe yaje arambwira ngo abantu barandembeje ngo bambaza ibibazo bogakwiye kubaza wewe. Ndamubaza ibibazo nyabaki, ngo bazabambwira ngo Noëlla ngo kari umunyeshure, ngo ajya amafaranga kuja muri studio ngayakura he, ngo ko mbona umenga ngasigaye ngafise amafaranga. Naratwenze ndavuga ati none uzobabwire baze babimbaze ngo wapishanga hango je ndarongo ari nibibazo mburire nyishu ngo ari nibibazo mburire nyishu. Nanje ndavuga ati we Imana hari ijambo nyene iramwemeza ikamushira ku isoko abantu bakaguma baravuga byinshi ego nkaba topic no kuvuga. Naratangaye cyane ndavuga ati none nk'abo bantu ahubwo bonyegera bakambaza ati bimeze gute bigenda gute, nimba banashaka no kunterera ahubwo bakantera pana urunwa amajambo akubaka ego ati genda saho hafi ego, ariko akagenda kugirisha inama hariya ngayakura he, ngo wasanga ngari nakayamuhaye ngo cyangwa ugasanga asigaye ashushe nanaka, donc batangura gukre, ariko bakibabwira yuko iki gikorwa dukora si cy'umwana w'umuntu. Rero mu gihe Imana yakikuhaye kuko ni benshi yagihaye, rero urayibwira ati Imana rero kubinyemereye wowe zuramenya ukuntu bigenza. Bamwe barambwira ngo nuba ngurafise management, nkavuga ati oya manager wanje ni mwijuru, management yanje iri mwijuru. Je ndamubwira ati dear Lord nshaka gukora clip video, rero ikigenda igakoresha abantu ego ntago mvuga ngo amahera ngo mpanda yasanga ngo oya simanda yasanga ku gitanda pe. Imana iragenda igagufata nkawe nk'ubu gaca nk'ubona uraheza gibonye ugacingira ati ako ka video ndakiyemeje ego. Hariho entreta sindaguciriyemo banzireke juste nane nanje ndakunda abantu bakora umurimo w'Imana no hariho video washize kuri YouTube narakwandika inbox ndakubwira yewe iraryoshe cyane true love, babwire history rimwe abakunzi bari Inox iraryoshe cyane pe. Rero wowe umunyarusako ariko ntaco gwamaze ufite creativity muri wewe cyo ubwoba. Merci beaucoup. Ako kantu yaravuze ka true love ni urukundo nyakuri, niko nakise na scenario gatoya ka 4 minutes comme 10 secondes. Twakinye histoire yako, nashatse kuvuga kwerekana yuko urukundo nyakuri ruracahari. Yani ni umukobwa mu gihe aba akunze umuhungu yarahisemo kumukunda, ugerageje kuraba hari amajambo areza aravuga ngo if you chose to love someone love him with all your heart even either he is rich or poor. Imva ati iyo uhisemo gukunda umuntu mukunde n'umutima wawe wose, yaba atunze canke akenye, nico citwa urukundo nyakuri. Rero mwako kantu twabonye muri uyu mukobwa yarakundanye n'umuhungu bikeneye bafise ubuzima atari bwiza cyane, nk'ubwo abantu bishimira je ubuzima bwiza ndabwita uku kubaho ufise amahoro unanezerewe n'ubuzima bwiza. Ariko benshi ukuntu babitahura siko bimeze, benshi batahura ko ubuzima bwiza ariko baho ufise amafaranga menshi, imiduga myinshi, amazu meza. Of course yes nivyo, ariko hariho umuntu aba bifise nta mahoro afise. Rero uwo mukobwa twabonye yari ifite amahoro n'umusinzi umukunzi wiwe juste nibaza ko babana ego bifitiye amahoro basangira ibijumbu bakaryoherwa. Mu nyuma rero aza guhura numva ko ari kigeragezo cy'umusore afise amafaranga ariko ntiyabyitayeho. Yaravuze ati amafaranga yawe kandi menshi cyane na telefone zizimvye. Ubu telefone zirarikora ngowe ibaze ndaguhaye telefone ntari n'agahinda gatonya wari ufise nyene urumuntu hababukira ibintu cyawe kirabaje. Hariho uwambwiye ngo nawe ndakubaze ngo hajya ngari vya Frank atari bikino ngajya amafaranga ntiyo yatora. Ndamubwira ati ndamukunda nayo notora. Rero benshi abakobwa dukunda kwihenda ugacuvuga ati
reka ndayatware ndamubeshe ndayatware sinzomukunda ndamubeshe ko ntamukunda ya ati sinamukoze mu mufuko ariko ikibazo ushobora kuyatwara ukamubesha ugasanga urikwegeye kuba ntubuzi objectif yiwe kandi ntubuzi n'intumbero itumye yaguha ntubuzi impamvu warabonye yuko twagiye gusanga umushinga nawe wari karamuraba kandi atarabizi none yaza gusa iyo yatora akavuga ngo reka ndayatore ngo kazima atayije ndamubwiye yampe urabona ko byari ko rwari rusambutse nyene cyiste cyubona nubwo nkuko kuntu ushaka kuja ahantu hari ibintu ikintu ca mbere ni amahoro urazi ko udasinzire kandi warayuriye birababaje cyane biteye ubwoba hama nibaza ko mwavyumvise just abakunzi ba Rinox n'abakunzi ba Noëlla tumushigikire mugende kuri YouTube channel yiwe mwandike Noëlla nishimwe abatarakora subscribe muyikore muje muri commentaire mu komante afise ibintu abafite bishasha biteye ubwoba niko nanje narabibonye mwitege mu misiri imbere aracari mushasha ariko aje ararurumba mu bisanzwe afise ibintu biteza gose nibaza ko no simikavye none ntibazobibona journaliste ndabazi murabi oya no amen oya reka tuvuge ukuri basi oya navuze amen okay imashimiye kuvyakiriye nukuri tumushigikire tumufashe guteza impano yiwe imbere mu buryo bw'ivyumviro mu buryo bwo gushigikira mu buryo bufadika tumushigikira ariko twaye gucana intege kandi ikindi naco dukunda ivyacu basha dukunda abaririmbyi biwacu tubashigikire muri byose hama hariho nk'ingene usanga waratanguye nivyo nta ndirimbo nyinshi urasohora je pense que harijya imwe hamwe n'ijya mwakoranya collabo nawe nk'ubu intambanye mumaze guhura nayo muri kuno kuririmba ikunze kuba yahe intambamye ni nyinshi intambamye ya mbere abantu hari igihe ugira abantu baguca intege bakakwandikira cyangwa se bakakubwira ngo nk'ubu jewe maze iminsi ngwana intambara idasanzwe batanguye kumbwira ngo ndagara iryo jambo rirambabaza cyane kuko mu bukino namasaba Imana ndayibwira ati Imana uko bizogenda kose urazondinda kwirengagiza abantu kuko abantu nibo batuma uronka ibintu nakubwiye ati jewe amafaranga yo kubikora ndayahabwa n'abantu none mugenda birengagije abantu byoca bigenda gute rero iyo bariko bambwira nkuko numva bimbabaje nkavuga none Imana wampaye ibintu bizonkura ku bantu ati byo vuma bihagarara ariko nkagumana n'abantu ikindi nacindi ntambamye ukunda ubura amafaranga igikorwa umwanya cyari kugira ko akaba atari wo mwanya kigiriye ko ya ugasanga nyene ibyo biragiye birahaba cyangwa yironse nyene ukayaronka hewe harinda ikintu utagikora rero ntumenye ingorane yacu haraho urahahombera ibintu byinshi cyane ariko kubera uvuga ati mfise uwampamagaye mfise uwo nkorera mfise urihangana wowe ukira kwihangana ko wacura kimbaza ukira kugira kwihangana muri wewe ugize kwihangana ni nkuko nayo buyahombye abiwe bose n'ivyiwe ariko aravuga ati izina ry'Imana yanje riguma riri hejuru iteka rero no kuvuga n'ivyo uhomba ibyo ubura intambamye nazo abaguca intege abagira iki wowe wifata nkaho utavyumvise ukavuga ngo I'm focused on my journey ndakubandanyije ku rugendo rwanje ya ukavuga ati bivanye n'inzo zimfise I have to reach where I want to reach ntegeza gushika aho nshaka gushika yeah that's all. Okay, ndumva amajambo y'abantu uburyo kubura uburyo ntibiguca intege ariko ubwo biragukomeza muri wewe if I have today I will get tomorrow mbo turi ku musozo w'ikiganiro je pense tumaze gukora umwanya atari muto rero nashaka ndagusabe ugire iciyumviro canke akajambo ubwira abakunzi bawe abariko baradukurikirana abakunzi ba Rinox muri rusange. Murakoze cyane ubwa mbere na mbere mboneyeho no gushimira abantu banje abantu banshigikiye no kuri Imana bahezagira narabikoze bakibikora ndabashimira ariko numva n'ubu nkibashimira no kuri mu wesesero nico yakoze kugira ngo bishoboke bigeraho bigeze no munsi Imana bahezagire ibaho umugisha mwinshi cyane hama ikindi no basaba nuko bitaheze turacabandanya ubwo ibiri imbere nivyo bihinda cyane gusumba ivyarenganye no basaba ko mukomeza kunshigikira ica mbere nshaka ko munshigikira mu n'amasengesho ata amasengesho
nta kintu ariko hamwe n'amasengesho ibintu byose biragenda neza nabasaba ko manza mukaza muransengera cyane nyuma yaho mukanashigikira mu buryo mukama amafaranga kuko byose bikorwa n'amafaranga muri studio nta bugenda mu producteur ngo umutwengere murabizi hose n'amafaranga meme na video byose rero nkuko nabibabwiye ndiko ndabategurira igikorwa gishasha rero aboshaka kunshigikira no kuri mu buryo bufatika bw'amafaranga mwoba mukoze noryoherwa hama kandi n'abataragira subscribe kuri channel yanje ni Noëlla Nishimwe official mubandanya mukabikora mugasangiza n'ibikorwa bikagera kure naho je ntoshika kure ibikorwa bigashikayo kugira ngo burya butumwa dutanga ntago ari twebwe tubwiha tuba tubutegurira mwebwe abantu bushike kure nukuri muzoba mukoze Imana izobahezagira kandi ndabakunda cyane Imana ibahezagira ndashimiye na mwebwe Imana ibahumugisha mwanyumviriyeko inotse TV ndayikunda n'abarongozi bayo ndabaramukije ndabwira ati mwubahwe aho muri hose munahezagira turasoje ikiganiro cacu bakunzi bari Inotse TV rero turabashimiye abakurikiranye kino kiganiro juste ushaka kuba ukiguye ko utari umabone wacu ariko turagusavye udushigikire mu kugira subscribe like na commentaire utubwire ingene ikiganiro wakibonye kandi ushire ko n'ibindi muririmbye bifuza ko twotumira kuri micro za Linox nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mudushigikira mukaraba n'ibikorwa byacu turashimiye n'umutumire wacu wakoze kutwitaba nizere ko hanyuma nitwaguhamagara uzotwitaba murakoze mwese mwadukurikiranye mushishikare kudushigikira mu bikorwa byacu mudutere n'intege murakoze mugira ibihe byiza muhezagirwe ciao 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 ciao